Nshuti bagenzi mutwumviriza turabaramukije. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanguye urugendo rwo kugendera intara zose zo mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gusigurira indongozi mu bisata bitandukanye, intumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, be no guhimiriza abarundi bose bijukira ibikorwa by'iterambere. Urwo rugendo rwatanguriye mu ntara ya Karusi hanyuma Igitega. Uwamwise bikorwa ntiyabeshe, eka n'ibikorwa nyene hinge mu vyibonere namwe. Senga dukora dusenga, senga dukora dusenga, kuko Imana yakunze Burundi yatumye itanga amahoro y'ubujumbura, kugira ngo ubumwe bw'abarundi buzabe mu mahoro n'umutekano. Yakunze gusenga kwabo bituma itanga umukuru w'igihugu mushya, imugaragaza imbere y'abarundi, imugaragaza imbere y'amahanga. Dore ubwiza bw'Uwiteka. Senga dukora dusenga, senga dukora dusenga, kuko Imana yakunze Burundi. Senga dukora dusenga, senga dukora. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2020, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaratanze umubonano ku bashitsi batandukanye, aho hari mu kirimba cyo ku murwa mukuru wa politiki Gitega. Umuvugizi wiwe Jean Claude Karerwa Ndenzako arabitwiganira. Imigambi twumvise leta mvyeyi ni imigambi myiza cyane, baca ro biyemeza kuzoshigikira iyo migambi cyane cyane mu byo bari basanzwe bakora, bemera kurushiriza ibyo ibijanye no gukingira agateka kazi na muntu, kwitaho ugwaruka, kwitaho iterambere ry'abakenyezi, gukingira ibidukikije, eka n'indi migambi itandukanye yo gushigikira imigambi ya leta mvyeyi. Abepiskopi rero kabaya karyo kugushima cyane no gutera intege umukuru w'igihugu na leta yiwe, biyemeza ko bazomushigikira. Abaserukira ivyo bihugu n'ishira hamwe y'ibihugu vya Buraya bose baje baciye bugufi, baje bamenyesha yuko bipfuza yuko hosubira kuba imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu, bakemera kwigenza kujya baserukira Burundi mu bindi bihugu nabo nyene bigenza. Aho basaba yuko Burundi bwo bugurura imiryango bagatangura kuganira, hanyuma mu nyuma imigenderanire ikabona gutangura. Ine umukuru w'igihugu yabashimiye kuri uwo mutima, arabashimira bwa mbere hoho ko bamukeza, aheza bayagira imigambi igihugu cy'u Burundi, leta y'u Burundi itekanya kurangura. Arababwira yuko ariyo migambi yipfuza ko bokorana, hakaba imigenderanire koko atari imigenderanire y'uruhendo, hakaba imigenderanire no gufashanya bizira ubujyajya, yakisungwa imigambi ya leta wa mugambi w'igihugu jejwe iterambere canke imigambi yashikirijwe igihe leta mvyeyi yari kuyashikirizwa amabanga. Kabaya kajyo kuseruka igihugu cy'u Faransa ko gutumira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kwitaba inama izoba mu mwaka uza, izobihuza igihugu cy'u Faransa n'ibihugu vya Afrika. Eka kabaye nakajyo kuserukira umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya, gutumira Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu nama izoba mu kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka turi mu 2020, izobihuza ibihugu vya Buraya n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika. Ku munsi ugira kabiri igenekerezo rya 28 mu Kakaro, Sebarundi yagendeye mu ntara ya Karusi, aho yiboneye ku musozi wa Nyamiyaga, zone ya Rusamaza muri komine ya Gihogazi, umurima uvomerwa ku buhinga budasanzwe. Amazi ava ku musozi bakayahinzira kugira ngo abariyo bakoresha mu kuvomera ibiterwa bitandukanye. Uyo murima ingene uteye igomwe ntawo bica nikanda yuko ari muci. Umukuru w'igihugu yarabishimye, aranabemerera yuko leta izobafata mu mugongo. Ni mu mwumvirize. Biranezereje cyane kubona akamo twateye abene gihugu b'abarimyi baratanguye kukumva. Murazi ko twari twavuze uti Imana yaraduhaye igihugu gifise amazi, ariko tukama tuze amazi gusa kumvura ngo niho Imana yo tuvomerera. Ubu rero
abenegihugu ndabonye yuko batangwe gutahura yuko aya mazi Imana yaduhaye atari kuyakoresha gusa ngo ni ukuyanywa avomera n'ibiterwa mu gihe cici mu gihe imvura yataze uretse ko twaje kugira ngo tubatere intege twambonye n'ivyo bakeneye bimwe bimwe leta biciye ibafata mu mugongo mu kubakira urugomero ruzotuma amazi aba menshi kandi ashobora guca naho atahoraca kugira ngo isi ndimwa ibe nini bamaze kumbwira yuko urwo rugomero ruzotuma baca bavomera ihegitari 100 nk'ubu umushikiranganje w'ubudandaji duca tubimumenyesha yuko mu burimyi bariko barimbura hanyuma nabo barondere rero aho baca bashorera ni baca bafasha novuga yuko ntibazogira ingorane mu gihe bose baba bari kumwe tugaca tumenya ivyo bimbura ingene bingana duca tumenya naho bikenewe ahariho ahubwo rero nagira nce mbonera gutera intege ko nabonye nk'umugwiza atungubu yamaze gukora ihinguriro hingura ipiripiri kuri uyo musozi nyene wa Nyamiyaga Nyenicubahiro yaciye abandanya ibikorwa vy'iterambere rusangi mu kwifatanya n'abene gihugu bariko bakwiragiza amazi meza ya Rusengo korera uburundi zikura kagaye ora umurundi kuri igihugu cawe ora ikorere gitera imbere ora ikorere gitera imbere ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera ora avuye aho umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese ishure ryisumbuye ryitiriwe Paulo Mweranda ku musozi wa Bikinga muri komine ya Gihogazi. Iryo shure rizotangura muri uyu mwaka w'ishuri utangura nyene. Sebarundi yaciye aja kuramutsa bene gihugu muri komine ya Gihogazi. Bari mu kanyamuneza kenshi mu kumwibonera amaso mu yandi. Nimwirabire namwe. Nyenicubahiro yarangije urwo rugendo muri komine ya Shombo ku musozi wa Rusi aho yatanguza ibikorwa byo kubaka ikigo kizokwigisha ubuhinga butandukanye ku banyeshuri barangije amashuri batararonka akazi. Ico kigo kizokubakwa ku buryo bwa leta y'u Burundi ibicishije mu gisata ca Obuha kijejwe uburaro. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarashimiye abanyakarusi ku bikorwa vy'iterambere bariko barakora. Tubanze dushimira Imana tuyikomera amashi kubona yadushoboje tugashika kuri uyu munsi. Iyo Mana nyene tugume twibuka yuko yaciye yegereza sokuru wacu arico gituma imbere yuko gira ico mvuga nagomba ndabasabe tubanze umwe wese amushikiririze agasabisho. Iyo Imana itamuduha iyi ntambwe tugezeko ntaho tuba turashikako. Aha mu ntara ya Karusi nasanze ari mwebwe ba mbere muri mu runani kandi mwumva uwo mugambi wo gwanya ubukene kuko no mu gutora iyo migambi nimwe mwabaye ba mbere. Sinaje rero gusa kubakeza naje kugira ngo dutangure ikivi turi kumwe twese birashoboka. Ni muri iyo ntumbero buramatari wanyu yaciye abandanya kuba ari barongora kuko yarerekanye koko ari ndongozi y'ukuri. Nagomba nawe nyene ndamubashikirize kugira mu mugamburuke. Twarabonye yuko ugwaruka rufise ingoga zo gukora na cyane cyane ugwaruka rw'Ikarusi. Duca dufata ingingo yuko ubwo gwaruka twobaza kwigisha ubuhinga kugira bakore ishaka bafise ryunganirwe n'ubuhinga bagiye kongererezwa. Ni muri iyo ntumbero rero ngaho Ikarusi twaciye dufata ingingo yuko ariho dutangura kubaka ikigo cyo kunagura urwaruka kugira ngo rumenye ubuhinga kugira ngo bakore batere imbere. Aha hazokwigirwa ubuhinga bwinshi. Iki kigo nagira amanda kibabwire. Iki kigo ni kigo kizokwigisha ubuhinga bwose dukeneye muri iki gihugu kugira ngo dukore ibikorwa vy'iterambere. Iki kigo kizotubera ishure ry'ugwaruka bwose ruri mu Burundi.
kuko ni ikigo tuzoshiramwo indaro, ni ikigo kizojamwo mu ndaro urwaruka 1000. Murumva ko ari ikigo kinini cyane. Ezi kwindwi nk'uku abanyeshuri bazoba batanguye kuhigira. Tuzotangurira kuri baba rwagwaruka rwahejeje amashure rutaronka icyo rukora, kuko twasanze rutegereza kubigisha ubuhinga kugira bakore. Twaraye duhejeje gushinga leta mvyeyi, leta nkozi. Ikirundi cyahiga kibereke leta nkozi nta guteba. Urwana n'ubukene asamaye asanga bumurembeje. Nico gituma twazanye leta mvyeyi, leta nkozi. Uburundi rero niwe muvyeyi, nibwo muvyeyi wa twese. Ubuzima bwacu bwose tubuzeye ngaha mu Burundi, ntitubuzeye hanze y'u Burundi. Nico gituma Imana yaturemeye vyose kugira tubikoreshe biduteze imbere. Leta nkozi nimwamubibona neza, twazanye indongozi b'abakozi bazi kurongora urugamba rwo kurwanya ubukene. Mu bashikiranganji mwarabonye yuko ari indongozi z'indyamunyu zije koko kurongora urugamba rwo kurwanya ubukene. Mwabonye ingene umushikiranganji ajejwe inyubako rusangi yaciye abanguka. Nagira mbare nabereke umushikiranganji w'intwaro hagati nawe mumubone ajejwe intwaro, akajezwa iterambere rusangi n'umutekano w'abenegihugu. Uyu rero aje kugira ngo abakomande kuri rwa rugamba rw'iterambere, kuko muri rw'iterambere rusangi ririwe. Aha turi kumwe n'umushikiranganji w'imvukira yanyu ajejwe inyigisho mu mashure. Nagira nawe ndamuhamagare mubanze mumurabe. Shomboye! Aba atwebwe tubita abakomanda, leta n'abakomanda. Hanyuma rero abagwanyi b'ukuri n'abenegihugu mwese. Tugira tuzunguruke mu ntara zose, turabugwaruka rwose n'ivyo bashaka gukora, hanyuma tubafashe kubikora. Nta numwe dushaka atagira akazi. Nta gwaruka na rumwe dushaka rutagira akazi. Umwe wese tuzogera mu ikomine batwereke bati jesha gukora iki, hanyuma tumuhe uburyo bwo kubikora. Bukeye bwaho aho ni ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 29 mu Kakaro, Kizigenza wa Republika y'u Burundi yarakoranije inama y'abashikiranganje mu kirimba ca Gitega. Ku munsi ukurikira aho ni kuwa kane igenekerezo rya 30 mu Kakaro, umukuru w'igihugu yarakoranije indongozi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bo mu ntara ya Gitega mu kubasigurira intumbero nyamukuru ya leta mvyeyi, leta nkozi. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye aja kuraba ikigo gipima ku buntu umugera wa corona. Yaranaboneyeho n'akaryo ko kugurura icese ikigo gipima abafashwe n'ico kiza. Ico kigo kiraho nyene mu bitaro vy'akarere ko hagati mu gihugu, kigapima n'izindi ndwara zitandukanye. Aho nyene mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu yaragiye kuraba igituro c'imiduga itwara abantu n'ibintu. Avuye aho yaciye aja kugurura icese ikigo cyo kuziganya c'abarimu FSTE aho nyene ku murwa mukuru wa Gitega. Urugendo rw'uyo munsi yarurangirije ku mugwizatunga yubatse station inywesha igitoro aho nyene ku murwa mukuru wa politiki Gitega. Yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza ijambo abari ngaho ni mu mutege yompi. Tangure rero tuvuduke. Icambere twashatse guherako umunwa wose sindava kuri cya kivugo, umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura muri iki gihugu. Ivyo kugira bishoboke nuko tubaza kumenya imfungurwa tuzozikurahe. Nugukura amaboko mu mpuzu dukore turime. Hariho abicaye ngo ni muci. Uno munsi mu myonga hose hari amazi. Amazi yose azava hejuru ntazagenda akavomera imirima. Rero dutangure gutera imbere. Ubu ikivi kiratanguye.
mpejeje kugirisha inama indongozi zanyu ngo inkware zisezerana mu masese twumvikanye ko ubu bagiye ku kivi tukazosanga umwenegihugu yashaka gukora akabura uwumwereka amayeri yo gukora ubuhinga bwo gukora twasezeranye none rero buca baza ku kivi ninagaruka tuzoba tuje kurabaho mugejeje kivi atakoze muce mumbarira muti ntacyo yatumariye ndetse nzoba ndabibona ntidushaka n'umwe adusonzana ngiyo rero leta mvyeyi leta nkozi dushaka tuje gukorana na mwebwe nico gituma rero nagomba kubakebura mwese kuvumbukura amaboko mu mpuzu abari ku kivi abakomanda nahejeje kubatondesha. Yaranashikirije buramatari mushasha w'intara ya Gitega. Ku Mutaga hari igisabisho gisanzwe kiba ku munsi ugira kane wa nyuma mu kwezi. Ico gisabisho gisanzwe gitegurwa n'umugambwe CNDD-FDD. Abarundi barayamaze ngo izina n'iryo muntu. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye eka n'Indayishimiye nyene ari kumwe n'umutambukanyi wiwe barifadikanije n'abagumyabanga mu gushimira Imana ku vyiza idahengeshanya gukorera Uburundi n'abarundi. Yarashikirije ijambo nkoramutima nimumwumvirize. Duhuye abagumyabanga bamaze ukwezi tuzirikana iragi sogokuru wacu Petero Nkurunziza yadusigiye. Tumaze igihe tuguma ku gisabisho kugira ngo iragi ryiwe yadusigiye n'iragi ry'Imana tuze tugume tuvyibuka kandi tubigendera. None rero no muri aka kanya nyene nagomba ndabasabe mubanze muhaguruke nawe nyene tumushikirize agasabisho. Turashimira Imana cyane kuko Imana yarasubiriye irakora ibitangaza mu Burundi kugira ngo n'abatahora bemere. Mugabe icyo nababwira ni uko neza twabonye ko yari kumwe n'Imana kandi mu byo yavuga byose ibyo yakora yaba ari Imana yabimweretse. Ico turamaze kucemeza tudakekeranya. Ndabivuga ndabishingira intahe kuko nka jewe ubwanje ndiko ndasubiramo ibyo twayaze, ibyo twavuze byose n'ingene twabicocagura turi kumwe. Ndiko ndaraba uno munsi nasanze neza yarariko arantuma ati genda uzugira iki uzugira iki uzugira iki kiragoye urakigira uku iki warabongere bitugora. Iyo rero ndiko ndasubiramo ndabisoma kuko naravyandika cyambona umwami Dawudi ariko arashikiriza ubutegetsi Salomo kuko mwihweje mwibutse naho twaturi ngaha ku gisabisho cya nyuma kwari nk'uko ariko arababwira ati nguyu Samuragwa nimusubiremo muze muribuka ivyo yavuze ujya munsi. Yavuze ibintu bikomeye cyane
vyerekana ko Imana yari yamubwiye iti wewe babwira uku baremesha uku. Kandi n'igitangaza cabaye ni ingene abarundi twagumye turemye, nibidasanzwe. Nico gituma dushimira Imana ko yagumye impande yacu kandi bikagenda neza. Kare murabona twese twabona isezerano twe twasezeranye, muga ntitwigere umega turabona neza isezerano Imana yadusezeraniye. Ni tariki yarazimbwiye umunsi Imana yamubarira, ziranditse neza, ni isezerano yasigiye, kandi acasaba ati uze wame urigendera muri byose na hose. Ngiri none rero reka ndababwire iryo sezerano aho ryanditse. Sabe umukozi w'Imana Emmanuel adusomere gusubira mu byagezwe 28 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 14. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ibyagezwe byiwe byose ndabagera uwo munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi, kandi imihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara, muzogira no mu matongo, uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa, hamwe n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, n'uruvyaro rw'amasho yanyu, inka zanyu zirondoke, hamwe n'imikuku yanyu. Mu biseke byanyu hamwe no mu twato twanyu mucumbamwo hazoba umuhezagiro. Muzogira umuhezagiro mu maja no mu maza. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere yanyu. Bazozanana inzira imwe babateye, babahunge baciye mu nzira indwi. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe, ube mu bigega byanyu no mu byo mukora byose. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Uhoraho azobahagarikira ngo mumubere ihanga ryera, nk'uko yabarahiye, nimwitondera ibyagezwe byiwe Uhoraho Imana yanyu mukamugendera mu nzira ziwe. Kandi amahanga yose yo ku isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinye. Uhoraho azobasesekereza ibyiza, agwize uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu, n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu, mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru, ariryo bubiko bwiwe buninahaye, ngo ahe igihugu cyanyu imvura mu gihe cyayo, ahezagire n'ibikorwa byanyu. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobashira mu kibanza cy'imbere, ntazobashira mu cy'inyuma. Muzokwama muri abo hejuru, ntimuzoba abo hasi. Nimwumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu ndabagera umunsi, mukabyitondera mukabishitsa. Ntimuhushe inzira ngo muje iburyo canke ibubamfu, ngo muve ku kintu na kimwe mu byo ndabageze uwo munsi, mukaja gushengerera izindi mana ngo muzisabe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iryo sezerano Imana yanyandikiye n'itariki yari muhereyeko kuri Karumeli ya mbere. Muribuka ahantu Imana yatangiye izina ikibanza
Karmeli ya mbere. Igenda ryiwe atari igenda risanzwe, ni igenda ririmwo ibintu byinshi. Hanyuma rero niho yambwira ati ngibi bizobazanira umuvumo nimwahirahira mukaja kubiri navyo. Niho rero gusura ivyagezwe 27 kuva ku 15 gushika ku 26 navyo nabisome. Azoba avumwe umuntu abaza igishushanyo canke akagicura mu vyuma ari igikorwa c'umuhinga akagishinga mu mpisho kandi ari ubuyobe kuhoraho. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bati azoba avumwe uwukengera se canke nyina. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bati azoba avumwe ushingura karimbi ku rubibe umubanyi wiwe. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe uhuvya impumyi ngo ite inzira yayo. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ugoramika urubanza rw'inyambukira rw'imfuvyi canke umupfakazi. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ubusambana na mukase kuko aba yambuye impuzu se. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ubusambana n'igitungwa ico arico cyose. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ubusambana na mushikiwe ari uwo basangiye se canke nyina. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ubusambana na inabukwe. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe uwica umubanyi wiwe mu mpisho. Abantu bose bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe uherewe ngo aje kwica umuntu ataco yakoze. Abantu bitabiriza bati amen. Abarewi bavuga bati azoba avumwe ubudashitsa amajambo y'ibi vyagezwe ngo avyitondere. Abantu bose bitabiriza bati amen. Murumvise akarimbi ivyo vyose bibujijwe nitwabigendera. Hano babwira indongozi cyane cyane mwumvise ubwo murategera neza ubuzimiza impumyi. Ni ukuvuga bajya bari inyuma yawe bose ntibabona, ni wowe uri kubereka inzira. Aragowe ubuzimiza impumyi, aragowe. Ibi bintu rero byose mwumva ngo azoba avumwe byose nitwavyirinda tugakurikira rero ya nzira Imana iduciriye iyo gukora ineza, mwabonye ingene bizotugendera. Umunsi wa gatandatu wa mbere wo mu kwezi kwa Myandagaro ni umunsi mukuru wahariwe amakomine. Uyu munsi mukuru warahimbajwe mu gihugu cyose, aho abenegihugu abato n'abakuze, abatware n'abatwarwa bahurira ku gatumba haziko bakayaga bagasangira. Uyu munsi nyene na Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baragiye ku gatumba muri komine ya Giheta. Kara kanyamuneza ntangere mu kwibonera abavyeyi, inshuti n'abagenzi bakuranye. Uwahoze arongoye iyo komine yarahaye ikaze nyene icubahiro. Eka n'uwaserukiye imvukira za komine yo mu Giheta yarashimiye Imana kubona yarabateye iteka rihambaye mu kubatorera umwana wabo ngo abe ari we arongora igihugu. Baciye banamugabira inka mu kumukeza. Sebarundi yarashikirije ijambo aho yagaragaje akamwemwe kenshi kuri uwo munsi udasanzwe. Ni mu mutege yompi.
uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane mu buzima bw'igihugu cyacu, kuko ni umunsi wo kugaruka ku muzi, umunsi wo kwicara haziko kugira ngo abene amakomine bose, abakuru n'abato, abatware n'abatwagwa, abatunzi n'abakene bose bashobore kwicara hamwe bayage ako muryango w'ikomine yabo. Ni umunsi uhambaye cyane. Tubanze dukengurukire cyane nyiricyubahiro Petero Nkurunziza, we yazanye uwo munsi mwiza cyane. Tuzokwama tumwibuka kuko n'ibi biri mw'iragi yadusigiye, aho yigishije abamaze gutera imbere yuko bagaruka bagakunda iwabo bakahateza imbere. Kuri iryo ragi rero tumaze igihe tuguma turizirikana kugira ngo ntituze turite. Nagira kandi ndabasabe tubanze tumare umunota wose dutekereje twiyumvira iragi yadusigiye. Turi haziko nababwiye, nashaka kubahanura ikomine y'iwacu ko Imana yadutwengeye ikazana umuco w'Uburundi ukava mu Giheta. Giheta ibi ya mbere tuvuge turi amezi atandatu niruze sure kubona utambaye ikirato. Numvise musitani ntiyakubwiye mu ikomine uzuyisubiza isa nuko yahorisi, uko yakiriye imeze yavuze ko atari kwa isubiza. Nawe ubunye tutaka kuvuga uti mbega ikomine ko ndayakiriye isa gutya, iyi shusho nzoheza ifise ishusho rimeze gute kugira asige izina, baze bavuge bati ibi ivyubatswe ku ntwaro ya Michelina. Inyuma y'iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe baricishije bugufi, baricara hasi ku twatsi bari kumwe n'abene gihugu bo muri komine ya Giheta, barasangira baraganira, eka vyara karuruhore wohora uraraba. Komine ni rwanje aumve, komine ni rwawe aumve, komine ni rwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho ubyanka uvyemera niho wataye uruzogi, ubyanka uvyemera aho nyene niho wakuriye. Twibutse yuko imbere yuko uyu mugirwa uhaba, umukuru w'igihugu yabanje kugurura icesi isoko rya kijambere Nyarusange umusozi wa Ruhanza muri komine ya Giheta. Iryo soko ryubatswe mu bikorwa by'iterambere rusangi bafashijwe na leta y'u Burundi. Komine ni rwanje aumve, komine ni rwawe aumve, komine ni rwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe abavyeyi niho bakuvyariye, eho ubyanka uvyemera niho wataye uruzogi, ubyanka uvyemera aho nyene niho. Tubibutse kandi yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe bari ku mutumba wa Musama, komine ya Giheta mu ntara ya Gitega, aho Nyenicubahiro avuka, ari kumwe n'abene gihugu bava hamwe mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gufatana mu nda, aho hari kwigenekerezo rya 25 mu Kakaro. Twari yibagiye, turibagira yuko Imana yaturemye ngo tugire umutima w'urukundo, kugira ngo ufise ico yirengeje ashobore nawe kwibuka uburi nyuma amurengereza ijoro. Erega kuva kera narindi baravuga bati no kuri murengereza iyo ufise ico wirengeje. Uyu muco rero niwo muco ugira ugarukane neza ubumwe bw'abarundi.
kuva kera na rindi iyo umurundi agize ibyago abandi baramugarukirako hariho umuco wo gushumbusha inka zikubiswe n'inkuba ababanyi baramushumbusha ubugeze mu zabukuru yari afise abana abuzukuru bakaja kumusenyera udukwi bamuvomera amazi ivyo byose hari haheze imyaka myinshi twaravyibagiye none twagarutse kuri uwo muco mwiza w'igihugu cacu umuco wo gufatana mu nda. Urwo rugendo umukuru w'igihugu yarusozereye muri komine ya Giheta aho avuka mu nkuka ya misa aho Musenyeri Simoni Ntamwana yariko aratanga indagano ku bafurera bene Yozefu. Sebarundi yaraboneyeho akaryo ko gukeza abo bafurera kuri iryo banga ridasanzwe bagabanye. Uwo muryango wa bene Yozefu turazi yuko usanzwe ufasha mu bijanye n'indero yo gwaruka inyigisho natwe tukaba tuzi ko atagihugu gishobora gutera imbere kidafise abahinga. Turifuza kugira ugwaruka mu Burundi rw'abahinga koko bashoboye gukora. None rero turazi yuko umuryango wa bene Yozefu ufasha muri ico gikorwa ukanafasha no mu magara y'abantu. Vyumvikana yuko turi kumwe n'umuryango twese turashobora gutera imbere mu mitima tugatera imbere no ku mubiri. None rero reka tubakeze dukeze umuryango wa bene Yozefu dukeze na Eklezia Katolika kuko nayo irungutse. Muri iki gihugu dutanguye turi mu gihe cyo gutangura isemo nshasha, isemo twifuza yuko twobandanya kugira ngo abarundi baroranirwe ku mutima baroranirwe no ku mubiri. Nico gituma rero duhanura abashasha cyane cyane ko baza kudufasha muri ico gikorwa turimo. Turi mu murima umwe, umurima w'abana b'Imana. Abana b'Imana bakeneye kugira ubuntu nyabwo, ubuntu bwuzuye. Abana b'Imana bakeneye no kugira kukura imyidogo kubera ubukene. Nino ngaha dusozereye ko iki kiganiro Imana ibandanye iziga mu Burundi n'abarundi naho kundwiza.